Muri video ya mbere twabonye ko ifarasi yera atari Kristo, ariko hari ikindi kibazo gikomeye cane abantu benshi batibaza. Ni kuki uwo muntu yahawe ikamba? Mu Vyahishuriwe 6:2 haravuga ngo, maze mbona ifarasi yera, uwarayigenderako yari afise umuheto, ahabwa ikamba, agenda anesha kugira ngo abandanye anesha. Ijambo rikomeye riri hano niri: yahawe ikamba. Mu bihe vya kera ikamba cari ikimenyetso c'ububasha n'ubwami, ariko hari itandukaniro rikomeye hagati yo kuba umwami kuva mu ntango no kuba umwami uhawe ububasha n'uwundi muntu. Iyo Bibiliya ivuze ko ikamba ryahawe, vyerekana ko ububasha butavuye kuri uwo muntu bwiwe. None nimba ifarasi yera ari Kristo, kuki Bibiliya ivuga ko yahawe ikamba? Mu vy'ukuri ntabwo Kristo ari we muntu ahabwa ububasha, kubera ko Bibiliya ivuga yuko ububasha bwose ari ubwiwe. Rero ico nico gituma abantu benshi bibaza ati uwo muntu ari ku farasi yera ashobora kuba ari nde? Hari ivyiyumviro bibiri abantu bavuga. Hari abavuga ko ari Kristo, ariko hari ibintu bidahura neza n'ivyo Bibiliya ivuga. Hari abavuga ko ashobora kuba umuntu azohabwa ububasha mu gihe c'iherezo. Iyo urebye neza ijambo yahawe ikamba, vyerekana ububasha yahawe mu nyuma. Rero ikamba yahawe umuntu yari kw'ifarasi yera rifise insiguro ikomeye cane. Vyerekana ko ububasha nubwo yahawe, si ubwiwe kuva kera. Ariko ikibazo gikomeye kiracariho: uwo muntu ashobora kuba ari nde vy'ukuri? Mu gice ca gatatu tuzobona ikintu gitangaje kurushiriza. Ninde ashobora kuba ari kw'iyo farasi yera? Nimba ushaka kumenya ukuri kuri iyi nyigisho yo muri Bibiliya, kora subscribe kuri channel kugira ngo ivideo nisohoka uzobe mu wambere mu kuyibona, ukore like kuri video, ukore na partage kugira ngo n'abandi bashikirwe bamenye ukuri.